mwese mudukurikirana kuri chaîne YouTube yacu Kiraro TV. Turongeye guhamara mutucangira bivanye naho mutumbereye. Twizere ko munezerwa cyane n'ibiganiro twashikiriza. Aho twamutobera duti muze muraduha ivyumviro cyangwa musheko comment byo mushima cyangwa mudashima cyangwa mutubwire ibiganiro mwamukeneye ko tuganirako. N'umunsi rero muri kano gatondo reka tuganire ku byerekeye akamaro k'amadini. Amadini turayabona ni menshi, atubwira ko ari ugusenga Imana, kwiyegereza Imana. Abayarongoye imbere benshi batubwira ko abakozi b'Imana, abandi mu ntumwa z'Imana, abandi mu abashumba b'Imana cyangwa abasuku b'Imana n'ibintu byinshi. Rero turavye ijambo ry'Imana baratubwira ibintu byinshi, dusomera Bibiliya ngo hariya na hariya ngo byabaye aha Imana yaravutse ibintu byinshi. Baratubwira ingene tutegerezwa kumira, baratubwira idini ngo ryatanguye kubaho. Bamwe abantu ni Katolika, sinzi Abayisilamu ko bavyemera yuko ryo baryo. Mbona abantu bose baharira ibintu twatanga kubaho tanga ko cyane. Nitwe dusenga ibyo kuri, nitwe dusenga ibyo kuri. Bariya barazimiye tugatana ko ibintu, bariya n'abaki bagendera mu byaha, twebwe twarakiriye agakiza. Abantu bakavuga ati twarakiriye agakiza, bantuze n'abantu nzenya ngo bagendera mu byaha. Jewe ntagize umwanya n'imbere ni akamaro k'amadini nakahe wanje nabiteze ko ubu gusenga dufise, gusenga Imana nari niteze ko biduhindura tukamera nk'abana b'Imana. Kuko mbega umwana w'Imana bameze gute? Ameze gute umwana w'Imana? Tuvuze umwana n'akamwana w'Imana ameze gute? Kubera ko bose umwana w'Imana je numva ari umuntu yubaha, barangiza n'abandi, bafashanya n'abandi, agirira ikigongo abandi, ufise ikintu c'urukundo muri wewe, atakibi kizokuva ko kiza mugenzi wawe. Ariko turabona iyi si isizwemwo ibyaha byinshi, yuzuyemwo urwanko, by'amacakubiri. Navuga ibi bintu bizana nahe mu gihe dusenga? Dufise abapadiri, twebwe shimusenga muri Eklezia Katolika, turavuze abasenyeri, turafise guhera hejuru papa, abasenyeri kumanuka abapadiri, kumanuka abafurera, ababikira, abona bihebeye Imana, abantu bihebeye Imana. Hama twumva Yohani hariho abitwa abaporoti, les protestants, n'abiyoboye muri Katolika nyene, nabo basubira kwimanyagura mw'ijuru amajana n'amajana. Aho ngo harimo abasenyeri, harimo abapasitori, abapasitori ngo nabonge mugabo muragiye kurana ni igikorwa cy'ibyo, inyungu y'ibi bikorwa biba by'amasengesho niyihe ko abantu tuzakunda. Jewe l'objectif nibaza twategerezwa kuba dufise ihangiro, twategerezwa kubaho tukabana tuvuze nk'abavukanyi. Ariko nawe nyine n'abavukana nabonye atari ngombwa ngo bakundane. Hari aho nzi abantu benshi bavukana ariko badakundana. None mwabasenyeri mwe, mwabapadiri mwe, mwabapasitori mwe, mwabashehe mwe, mutugisha ijambo mutwigisha ritujana ko muna no mwavukana. Hariho abantu atarukundo bafise. Ibi bintu tuba turavuga by'inzangano, baduhoye amoko, baduhoye igikuri kibidahera. Nawe n'umunsi ntavuye ngira umwanya cyenda ashobora mu ijoro nkarandi imbere ni amasengesho tugira amaziki. Je nibuza yaba twemera Imana neza, tugasenga Imana neza, ubwa mbere ubu iyi migwi genda
ndabyita imigwi cyangwa imigambwe. Amadini sigaye ndayita nk'imigambwe kuko umva ngo naka basenga mu idini riri bafise uburenganzira bwo gusenga ngo hashaka. Aha twese ngo dusenga Imana imwe, none dusenga Imana imwe kuri iki tutoba umwe. Mbega burya umuvyeyi yonezerwa no kubona afise abana bigabuye n'imigwi, baramwemera uri data cyangwa uri mama, mugabo bo ntibemera gusangira kw'isahani imwe, ntibemera kubana mu cyumba kimwe. Abo n'abana umuvuga uti n'abana kubiki hariho Katolika, hama hakabaho abaporoti, abadivantiste, hakabaho abapentekoti, hakabaho abayehova, hakabaho n'abayisilamu. Jiwe iyaba ihangiro mbona ryari ikintu twarishaka ko byari ko ari byiza, mugabo none abakatolika, abaporoti, abo nabo bakaba barimo abantu benshi nkumbaze akamaro kabyo n'akahe. Jewe mpora numva abantu bavuga ngo bakatolika ngo n'abasambanyi, ngo n'abarozi, mugabo uno munsi turamaze kubona abigeme basenga mu Pentekoti batwara inyigisho. Genda bazi namaze kumva umuhungu yegereye yuva ku rugo bose umuhungu umukobwa bose basenga mu Pentekoti, ariko umukobwa baramutera. Icyo bigenda gute? Nakunda kuvuga akamaro k'amadini kuba ari akahe. Hejuru y'ibyo bimaze kuvuga reka nongere ko ibyo ni ibinyangaza cyane. Kuva twumvise ibaho mu myaka iri imbere gatoya, kumuri tarabaho imbere ya za independence, harabaye ingwano y'isi ya mbere, harabiya kabiri, abantu baratimbagurana barahona, kandi icyo gihe cyose abantu bagwana bajyana gutyo, abantu bagapfa. Kumva première guerre mondiale batubwira ko ibera twaye abantu bashika 17 millions, deuxième guerre mondiale batubwira ko abantu yobera twaye bari hagati y'imiliyoni 45 n'imiliyoni 50. Umbiza ahantu bahagaze aho hantu n'abarundi mu Burundi bungana doa abo bantu bose bakicana bagahona. Hariho amadini, eklesiya yariho, abaporoti bariho, isilamu yariho, amabiriya yariho, amakorani yariho, ari menshi cyane. Byamaze abantu gusengesha, abasenyeri, abapasitori, abapatiri, abashehe, ni ikintu kimbarira ko bigenda gute. Amabwa menshi aba muri iyi si, hama nyuma y'ibyo biragarukana hano mu Burundi wacu turumva inkuru zibishe cyane. 6 na kangahe kuruga ibintu byose byaba abantu basubirana mu bicana. Amaze kujigora kwa Mungu bigwa bapakiranye mu masengero bariko barasenga mu misigiti, kwa kuntu basenga jewe nabyo nzi. None byamaziki Dina none inyigisho mutanga twebwe wacu bama batubaza muremera Imana data mushobora byose, ibintu byinshi turabyemeye, kandi abantu benshi ingwano zose zigo ziba mu isi ntibaze ngo zigwa n'abantu batazi Imana. Ntibaze ngo zigwa abantu bazigwana, abantu bicana ngo n'abantu batabatijwe. Benshi usanga barabatijwe, usanga barabatijwe baragira ajya nka etape yose bagendera ku mpaka barubaka, ugasanga bambaye imbere n'impeta, bose baraciye imbere y'abapadiri, imbere y'abapasitori, imbere y'abashefu, ngo barubatse ngo baraheza ariko ugasanga turiko turatimbagurana ibintu bitumvikana na buri. Amasengesho amaze ikijewe ndavuga nti turakeneye kuronka inyigisho zikwiye. Aho na guverinoma turakeneye gushyira mu kuzikwiye. Mu madini umuntu baratwinginga mbera gutya agirane,
hanyuma mu nyuma baguhitishamwo ngo abemera ngo gukurikira iri jambo ngo bazomerwa gutya na gutya, ngo batavyemera nabo ngo bazomerwa ngo bazoja mu muriro ngo ndahera. Nagira mu twigisha mwatwereka muti utegerezwa kumera gutya na gutya, nta gutoramo nta guhari, mera uko buri tegeko. Turi mugani turakeneye inyigisho zikwiye aho abantu twese dutegerezwa kumera kumwe. Hari ibintu muri politiki batuzanira ngo demokarasi naho waraba ugasanga ko bayisigura umengo ni ikintu umwe wese yokugenza uko ashaka, yigenza nk'impene ni muri demokarasi, wigenza nk'inkoko ni muri demokarasi, wigenza nk'iki wambara ubusa wambara neza n'akazi kawe, demokarasi rero sinema ko demokarasi. Abantu tuzo kumera kumwe tukamenya neza ko kuba kuri iyi si tubanye yuko dukeneraniye gutyo tugakundana tukubahana, ukamenya uti naka namubashe nzoba nubahisha ubuzima bw'iwanje kurya muntu igihe no mugumana tukagumana mu rukundo arafise ikintu azomufasha, hanyuma nawe nyene niyagumiza mu rukundo rwiwe nanje hari ikintu uzomufasha, icyo tukazihahura twese gutyo. Ahatabitahura bibumvishe ku nguvu nta bintu byo kuvuga ngo urumva nguritorera harabo tubwira ngo Imana ngo yadusize imbere mu kibi ngo ni icyiza we muratora, nta ruvuze rwo gutora ikibi rero. Dutegerezwa kuronka itegeko ritubwira ati mera gutya na gutya. Na rero ndabona ndavuga icyerekeye akamaro k'amadini menshi ariko nitubona ibyamwa by'ayo masengesho ntabwo tubona abantu bakundana, nyine hagati bakundana, niba mwakundana twakundana twosanga twese tugiye gusenga mu idini rimwe n'ibyo ntibikunda. Yavuga ngo bamwe basenga ibitari byo, mbega basenga byo n'abahe? Niba dusengere rero tuba bamwe duhize dusenge hamwe hama dukundane kuko Imana idusaba. Bijyanye ndavuga tugiye kuri iyi si twiyumvira tugakoresha Imana duhaye gutyo tukabona akamaro gukundana, akamaro k'ubumwe, akamaro ko gufashanya, nta kindi. Naho ushatse ko ino video iba ntoya cyane ko iba ndende, reka tubashimire ko mwashoboye kuyikurikirana. Abo bafite icyo bashobora kwivuga ko baze kubyandika muri comments hano hasi, hama ukaba uri mushasha tugusaba kugire subscribe cyangwa se abone, mugihe mushare ko like biradufasha, biratunezera cyane. Tuba dusubira mu biganiro bikurikira. Murakoze. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.